Afurika y'Epfo yasabye urukiko mpuzamahanga rw'ubutabera gutegeka ihagarikwa ry'ako kanya ry'ibikorwa bya gisirikare bya Israel muri Gaza. Ni nyuma yo kurega icyo gihugu jenoside ku banyepalestina. Israel ihakana ibirego. Amazi y'uruzi rwa Kongo yariyongereye ku buryo yageze ku gipimo cyo hejuru kirenze icyo mu myaka 60 ishize. Byatumye haba imyuzure muri Kongo zombi, Kinshasa na Brazzaville. Abigaragambyaga bateraniye mu murwa mukuru wa Somalia Mogadishu bamagana amasezerano ataravuzweho rumwe hagati ya Ethiopia na Somaliland. Somalia yavuze ko yabona nk'ubushotoranyi kandi kwizarwana ku butaka bwayo. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Amerika Anthony Blinken yagiranye ibiganiro i Cairo na Perezida wa Misiri Abdel Fattah al-Sisi. Misiri ni umuhuza mu bijyanye n'intambara muri Gaza, ubu igeze mu kwezi kwayo kwa kane. Naho imikino y'igikombe cy'isi cy'Afurika cy'ibihugu izatangira kwa gatandatu muri Cote d'Ivoire. Guverinoma yashoyemo miliyari 1 na miliyoni 500 z'amadolari kugira ngo irushanwa rizahanganamo amakipe 28 rizabashe kugenda neza.